Ndiko ndabikora kubera ari ni don yanje n'ingabire yanje ndabikunda kabisa rero ndabikora iyo mvuze ngo ngenda bikore mba nzi ko ari je ngire n'isopa amafaranga nkabikora mugabo nta nyungu mba ndiko ndabihiga kuko ntayihari mugabo mba numva nyene ko bikora umwanya munini sheri wa Abel urusire oya twarayibonye Abel avuze ati musheri wanje mushashashira kuri stat ntizi ko rero Abel ujya wa mbere yara uwamuhiritse ntizi ukuntu byake ko tuzi ko Abel afite umugore mu cyane ibyo muri film Abel ndamukunda bose yubaho mbega ndamukunda urukundo rumeze gute ndamukunda urukundo like kubera iki dodo tutamubona cyane muri namusere kumwe na Fanny ndamubona ko ari kuba mu Rwanda ifoto ya nyuma muri bari kumwe na Fanny Fanny kumbaza ivyo ndabikubaza nyene Fanny ntituri kumwe ko kandi ndabikubaza uvuga Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru chama kiwazanira shamba kama industry of Buja Flavor. Uko tumutubikora reka tuze dukingurikira Imana abasha madusura dukingurira mu bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude wherever you are. Ndabakunda cyane kandi vraiment support novuga mugerageza mu kutwereka bidutera intege ko warondera bya bintu nyina mwifuza kandi murazi ko turi mu ntambara yo kugwanira ruvuga agateka kamonde ya filme Yohani wacu kuko yes nabantu biboneka ko barakora kandi abantu bariko barakora bisaba ko tubashigikira tubashiramo izindi mpweme bashe ku indi step. Yes, right now ndi kumwe na Dodo. Yes, Dodo nawe ni umukinyomarere sije ku bwanje the festival. I'm sorry Dodo nawe utarago mwanya uvuge je ku bwanje like numukozi arakora neza cyane ariko Jeffrey banabaye dessus nabaye tone nababaye ariko nabyakiriye nta kundi arabizi cyane kandi abikora neza cyane aza kutubwira impamvu ataboneka cyane nk'abandi turaza kumubaza byinshi Dodo kandi nubwa n'umuntu amaze kuboneka muri filme ya la kare filme yabone muri ya Kamikazi mu bikorwa ari kumwe na Abel la kare n'ibikorwa ari kumwe na Fanny n'igihe Fanny avuye mu Rwanda bari kumwe yes biruka ko ari umuntu ari proche nababandi nyine musanzwe muzi ariko cyo nkababaza kubera ikintu ne Dodo why Dodo kwa nini Dodo kubera cyangwa Dodo cyangwa Dodo ntasenga turaza kwimenya Dodo yitega sawa Irazareza ego c'est bien bien okay. Dodo uno munsi yabyutse like umunsi wa kane umunsi kuri Dodo biko bigenda gute programme ziyo muri rusange gahunda ziyo programme zimeze neza ni sawa nuvuga inshirigira kabiri ndamubajije like Mike ya Buja itumbere nuvuga Dodo ikiramubaza like ubyumva gute Dodo mumeze neza ndaryohewe yego Ndashaka Dodo yamba vuga iki ku mutima ko iki Dodo ntarebwa mukurisha kiganiro ari wenyine ahubwo uranyanza Ranye cyo gituma utarebwa nkoresha ikiganiro uretse ko ravuze ko utananze kabye se sindabivugira kuri kamera oya vuga Dodo vuga no kuri kwibara vuga raje mboje musomera mona Dodo ari kwibuka cindege tugiye kwakira Fanny la ville yes kandi twaramenyanye kandi kindi naco wari umuntu uboneka yuko ari kuritaho ibikorwa vyiwe like wari hafi yiwe cyane cyo gituma bavyantangaje kumva ngo ntunzi warankoresheje n'ikiganiro sizi ko nahindutse warahindutse Dodo baravyibishe cyane yes ahubwo naronse mbere batari banga Dodo ugize kubiringa oya ntavyonzi nungi basi westinye bazi benisho ntavyonzi nungire Dodo gabaye Dodo natijya kugabanuka Dodo kandi vyubuheresha nungire ushaka kuvyibuha kandi ngo abantu bavyibushe usanga atamitima mibi baba bafise usanga ari abana beza baba bafise umutima mwiza bifite amahoro bumvikana n'abantu bose kindi ndababazwa n'ukuntu utari bwamenyanye na Dodo urateye isoni nikuri ndamara maje we nikuri bakunze Buja je ndasavye imbabazi uyu muntu ari mwingabirano ariko je sinzi impamvu nari bwamumenye do bitere ntaco turamenyanye umwanya waruye yes tugira ko rero twibutsa abantu YouTube yawe ukoresha kugira ngo bamenye ibikorwa byawe babisanga Gateka Films niko niyo channel yawe kuri iki utagize Dodo Films canke kuri ko shini kugira Gateka Films canke ni vya wundi muntu aya ni byanje wavombaza ngo kubeki wayise Gateka reka ngire ko ndakubwira Gateka n'umwana wanje w'imfura wow ujya muhungu ujya tubona haje ujye utagize ujya agira kabiri nawe nzora ibindi ndamwita naje oya Dodo bizova bitera induru abana babuzo usanga bwati mama kweri ki yamwise grand frère muri ibi bintu kubera ndi ku kazi je nawe nzo kiriyindi chano nawe ndabite ndayitawe
ngorane ujya ko yitwa gateka ujya nawe yitwa gute yitwa izanye umugisha izana umugisha izanye umugisha izanye umugisha uko bibaza ko ari iki n'Imana izanye umugisha Imana sivyo none ha mujya nawe ni gateka gateka naho gatangwa n'Imana wow ibintu byose biri mu Mana Dodora akaba ataramenyekana kandi ari mu Mana kubera iki je naramenyekanye n'utarunzi vure oya Dodo en fait kutaramenyekana cyese kuvuga like ugume muri ya step ya nini ya cyane tuguma twumva Dodo everywhere Dodo cyangwa ni kubera Dodo adakora ibikorwa byinshi ibikorwa ndabikora nuko atari byinshi ariko umenga ntabyushiramo umutima cyane Dodo anaceka oya ndabishiramo umutima ariko benisho gukora filme n'uburyo peut-être nshobora kuba ntaraburonka ariko uko ndaburose ndabukoresha rero ubu ndi ku kazi ndi ku kivi ndiko ndakora vuba munyitege rindira gato jari kintu Dodo twavuganye kandi ngenda kivuge Dodo namugati Dodo je vraiment urakora kandi nabaze kubona kuntu umaze kugusanga no kuri terrain uri kurakora nabonye umenga urafise ingabiro nyinshi kandi urimwe mu poem rero ikintu je kintangaza kuri ki Dodo adakora acambye ati Benino urumva ngo sinabibonamo amahera nta mafaranga birimo wanshanyire karagenda gushaka yavuze ngo nibirimo amafaranga uyavuga shukuri arakumbere basha bogire cyo bahinduye ngo ntibirimwe amafaranga kandi ntibirimwe amafaranga nibi filme nta mafaranga ifite uko nukuri ya abafana bacu ntibava biyumvira ngo urumva ngo twibwe ngo abantu tureko turakina filme ngo ngo birimwe amafaranga ngo turaronka amafaranga nta mafaranga turonka bo nico gituma rero umuntu atabishiramwe umwete cyane ngo agiye kubikora tubikora kubera tubikunda rero ibintu vya filme burya umuntu abikora kubera bikunda sinovuga ngo birimwe amafaranga rero kutabikora cyane nuko nta mafaranga ndiko ndabibonamo ico ni cambere hama hari igihe usanga jewe ndi umuntu nkora business njya kurondera hariya na hariya ibiro ndiko ndabikora kubera ari ni do yanje ni ngabire yanje ndabikunda rero ndabikora iyo mvuze ngo ngenda bikore mba nzi ko ari je ngire n'isopa amafaranga nkabikora mugabo nta nyungu mba ndiko ndabihiga kuko ntayihari mugamba numva nyene ko bikora umwanya munini kandi nzobikora kandi mu byo ushoboye urabikora kandi nubu Imana ukizompezagiza uburyo nzokora kabisa yes ariko kibazo nca nibaza ati none kubera iki none ba Abel bakora cyane kubera iki ba Fanny bakora cyane kubera iki ba Sabasi bakora cyane kubera iki Fanny adakora cyane mbega Fanny habura iki mbega bajya barafisa amahera gusumbya Fanny mbega bimeze gute mapato yawe yako makuva sara kuzidi Fanny bimeze gute ga cyangwa bisumba Dodo urumva nkikananje nino bakizina nk'iryo bubatse pareheza nje ko nzoronka amafaranga niko nabivuga bajya barazwi cyane nkeka nanje namenyekana kumbure nzoronka ama sponsor kuko ni kuri ndibaza ko ata sponsor ufise gukora ibi bikorwa biragoye cyane kabisa yes tugira ko duharura ni kamera umukozi kuza gukamera ama lights nuvuga ama location nuvuga ama mic vyose bikenera amafaranga vyose bikenera amafaranga kandi n'abakinyi barakenera amafaranga none yo kuri gwaga benisho kuri tele mukirirwa n'umunsi wose atezwa gufungura akajya gahaga kandi nawe uri umuntu wiyumviye ntashobora gutaha ngo agenda ataca umuhari ivyo nivyo kabisa ya urumva ivyo byose n'amafaranga rero filme yatwara uburyo frame yes none nk'abantu basanzwe ko turabona abarundi bariko barijukira gukunda filme z'abarundi kuko bwa mbere twarakunda kumva mu mihana y'abantu kumva barako baravuga filme z'abanyarwanda like z'abatanzani ivya novela ariko unye urumva yuko basigaye bavuga ba Abel ba Fanny ba Dodo bande ukumva yuko uhuye n'umuntu akavuga ati wenda kuzi muri filme ko barako barabyijukira ni iki none basa muri rusangira ngo baba supporting ibintu bigende neza gato ikintu tubasaba nuko badufata mu mugongo bakadutera intege je umunsi mwe ndakubwira ikintu cyegeze kumbako narigeze guhura n'umuntu acambwira ngo yo ngo ndakunda ibikorwa byawe ngo ndagusavye ngo umpere imikashi yawe ndayimuha wagize neza cyane acandugikira 20,000 kandi yagize neza cyane acandugikira 20,000 ngo nukuri ngo ubabarire ngo ntaco mfise sinari ndamunotse mu duhemwe barabaraguza mugari yaripfuje kumbona kandi yakoze umutima mwiza ngo nta kintu mfise ngo nisumbije umugango numva ngo no guhango ngo two tuvemire ngo basi ngo uzotume ngo yakivuze uko nyene ngo uzotume urya gatumbura ngo uri kurakora kuri kwimana urumva ko ari urukundo yakweretse Dodo rero abafana bacu
babashigikire nibadushigikire kandi baduhe babaha amafaranga ko ibikorwa byanyu ibikorwa bigende neza niba bumva bakunda ibikorwa byacu baduhezagire ariko ku rundi ruhande Dodo like umuntu agufasha abona kuri kurakora sibyo none ka Dodo uko Jesse unoza kwikora mu mufuko ntubona ko wicaye niyo mpamvu nakubwiye uramba uri kurakora abantu badukunda nibadushigikire badutere intege hama bakore no mu mufuko baduha udusponsor kugira natwe tugire aho dushika mbega ikibazo ncanibaza mbega Dodo aramaze kuja kudodora ahantu gusaba sponsor bakayimwiba je ndayisaba vrai je ndayisaba nubwire kandi vraiment bahora bampa muri na rimwe barampa yego kandi iyo baguhaye muri byo baguhaye bikoresha bijya nyene baba bifuza ko bikoresha yego ucukore nk'ubu nka jewe ndakubwira ikintu kibe nk'ubu je nk'umutwaro Ufise ndakeneye kumva Ufise ibikoresho byanje kabisa hamwe mvuga ati ndafise ibikoresho byose biri ngaha mu nzu nza gukenera umukameramani aza gukora gusa kabisa iryo ni sengesho nsenga buri munsi kandi Imana izonkishura tugira ko rero dusaba rero intererano basha dufashanye kandi turazi yuko support novuga ya mbere iva ku bafana mwe muko murangurikira ndazi ko mukunda filme cyane ndabizi vraiment abakunzi ba budget muri mwo benshi cyane mukunda monde ya filme kandi mukundire resi z'abarundi cyane yes mbega dukora iki tutangura kumugurira mic tumugurire canke kamera ushaka duhere ikigadodo kuko je mfise abantu bari honest kandi bari active cyane bitumye ikintu baragikora benish umwe wese cyazumva arongoye gukora cyose ndi sawa sawa yes wifuza kumufasha like kumuterera habijana canke ibihumbi amajana 2 canke umuriyoni tuko turazi yuko ibintu biganiro bikurikirana n'aba boss ko mu muri boss bacu kuko iterambere ryacu turikesha mwebwe yes Dodo uwo tubwirana uvuga imbuga ngurukana bumenyi kunze gukoresha ahandi serie jewe ntabwo ufa kuko jaka ejo zogara kumukoresha Dodo kiganiro afise ingabirano guys arakora neza kandi vraiment si bajya gusa mubona bazwi arafise ingabirano Dodo kandi tumubona mu mafilme benshi y'abakinyi benshi babikora neza turifuza ko nawe nyine aja kuri ya step kuri gwa rutonde gwiza ibyo nega Dodo yes tubwire rero imbuga ngurukana bumenyi kunze gukoresha imbuga ngurukana bumenyi nkoresha ndakoresha WhatsApp tuvuga WhatsApp yawe bazayigusaba bazayisaba yes arama ubwo burenganzira raba muri commentaire ya mbere commentaire yamitangura ngaho ya mbere hariko nimero za Bujahit zo kwandikako hama bazokwishura wifuza nimero za Dodo za WhatsApp hama Ufise na Facebook witubwira Dodo Facebook yanje yego ndayikoresha gute Ndaize Donata Ndaize Dodo menga like menga si Dodo ndi serieux ko abantu bari serieux ngaba bifuza ati turakeneye kubafasha abo bantu ego vraiment nibadufasha abakunzi bacu nibadufashe baba supporting si commentaire gusa kore umuntu turawufise si commentaire gusa ikenewe na like ego na views turazikena ariko views hajya anye kugira uronke views kugira uronke uvuga ronse 300 canke ibihumbi 3 vy'amadolari baba bakoze cyane Dodo gose kandi babashize ku bikorwa byinshi cyane rero ku muntu rero uzi yuko bakenera kuri inzu umwana ibiki sinzi kibanza cyo muri ville sibyo none Dodo biragoye igese rero wati rero Facebook witwa gute Nitwa Ndaize Donata Instagram arikoresha yego itwa gute Dodo Fashion kuri Instagram na Facebook yiwe ni Dodo ni Ndaize Donata wifuza kumufasha rero cha kuri zo mbuga ngurukana bumenyi ziwe canke wandike comment nuvuga muri filme yiwe wandike kuri nimero zawe azozibona hanyuma azoca kwandikira sibyo Dodo YouTube yawe witwa gute YouTube yanje yitwa Gateka Films yes hariko ibikorwa bimeze gute hariko ibikorwa nakoze byanje filme nasohoye ego hariko utuntu nyene nagenda ko twinshi ariko twoteramisha ba siduke vraiment ego kandi bana baradukurikirana cyane commentaire ni nyinshi cyane ziruzuye kabisa nega benisho ndaraja kuraba nyinshi cyane Dodo namaze je kugira ndakoresha ikiganiro hajya mana gukurikira giye Dodo kwanza kubera iki kukibiba utarayisoma kukibiba vuba cyane bayitege tusoka ruseze sheri wa Abel urusure oya twarayibonye Abel avuze ati busheri wanje mushashashira kuri stat nsize ko rero Abel ujya wa mbere yara uwamuhiritse nsize ukuntu byage ko tuzi ko Abel afite umugore mu nzu cyane ibyo muri film umusheri mushasha muri film umusheri mushasha muri film wa Abel kandi Abel arakina neza we yego kitege papa kirabizi sana kajambo gato kuri Abel do Abel ndamukunda gose kuri kwimba yubaho mbega ndamukunda urukundo rumeze gute ndamukunda urukundo
Abel urukundo ndamukunda ko yari umukinnyi wa filme akina neza yitanga kabisa. Yes, ni vyiza cyane kandi urumva yuko mubikora neza cyane, ariko none dukora ko rasirikira makuru avuga ko umugore wiwe abantu bagapostinga amafoto menshi muri kumwe na Abel. Why dodo bikubigana gute? Makuru turakeneye ko yamenya. Benishije turabimenyereye kwitwa abagore banaka cyo turabimenyereye kandi kubivuga n'uburenganzira bwabo kandi nawe ubwawe byo wobivuga. Ubonye ifoto ya mariage erega turabatahura abaje ubonye ifoto ya mariage ejo naho ubonye yindi turi kumwe muga twe turi ku kazi muri ku kazi kabisa. Ni priority yabo inuvugana kazi ushira kazi imbere, ivyo bindi navyo ni badai. Gese nivyo biza cyane like kandi muteza kuvugisha abafana kubera yuko kugira barabe filme sibyo none gadodo cyane rwose. Gese ariko kuri ndi ruhande muna cyeviza ati mbega dodo like kubera iki dodo tutamubona cyane muri namushyira kumwe na Fanny. Ndamubona ko ari kuba mu Rwanda ifoto ya nyuma muri bari kumwe na Fanny. Benshi kumbaza ivyo ndabikubaza nyene Fanny ntituri kumwe ko kandi ndabikubaza uvuga n'ubu twamye turavugana Fanny tuvugana imisi yose kandi wari bintu bambyaye kurungikiwe bimeze gute. Oyaye ibyo byose oya bimbwire abakozi ba budget bavyumve. Oyaye ro Fanny nta musi tutavugana ariko Fanny ari muri tournage nanje ndi muri tournage rero kubonana bisanzwe nta mwanya dufite ariko turavugana na mahoro amahoro nanje ndamahoro turi ku kivi turiko turakora ndazi ivyarimwe na warazi ivyo ndi. None gadodo ikibazo afitanye na mugenzi we ko ari kimwe mutagikenyura basikivemo bo tena manabivuze kibazo cha Fanny d'abord hari kibazo kimbarira hari afise ikibazo na mugenzi we Abel mugenzi wawe nawe nyene ko turazi ko muri abagenzi murakundana vraiment monde ya filme ntitwa twize ko ivyo bintu bizoba like twa twifuza ko mu bikura mu nzira bikagenda neza. Bizohezwa gute dodo ko bikorera nibihe birabaza gushika ibihe kwa bibamwe nawe ugashwana n'umuntu wo muri filme nyene nubwo tubari wo muri filme nengo ushwana nawo muri filme niko mvuga muri filme bizohera kandi bazovyihereza bose ni musabyinjiramo kuba ari byo tutazi dodo oye suva ngo nibyo mutazi mugabo bazovyihereza bonyene gusa icyo nzi coco Abel n'umwana mwiza Fanny n'umwana mwiza wone ushaka kugiranira ikibazo n'umuntu hama mukankana kubika ijenje nza kuvyitambikamo ariko ntibisa neza ariko baziyuzuza none twosanga mbega batankana naho ikindi kibazo ndagifise kubera iki none bavugana inbox mbega ndakubaza ikintu kimwe wogenda ugatora telefone ya Fanny yaraprotse Abel. Oya sitarazibona ugenda ugatora telefone ya narayibonye kwa Abel arazibona numva bankana ivyo bintu ahubwo muhava muja mu vyo mutazi mu migo none ko rikino ne mu master yabo basa n'umenga baratengana urutoki cyangwa ivyo barakundana abafana ntibave muniyumvira ngo Fanny na Abel barankana barakundana aco bapfa umwe akavuga ibindi nawe agacarira ku kiganiro none kuriya si ayara mugomboye gatandara twengana wewe Benshi ne wamurijije kandi oya ntugira budget none ya Abel gute bera caraturika Fanny aragira sha ashaka kuba yibutse ivyo bihe vyiza bari kumwe na Abel bakora ka filme canke ivyo baba bapfuye ariko ntibisigura yuko nambo no musi bankana batazovyihereza je tuvyihoze twibandanyire gese kumba ariko urabura ko mu mpande zose byababaje bitabagwa neza kandi barabuze kibahuze je nifuza yuko mwebwe muri proche yabo ko mubahuza dodo bazohuza tuvyizere umaye kiringo ngana gute dodo zo ndabikubaza dodo ntubimbaze ufite ibintu byawe ntugeze shaka ko none kuvyinjiramo oya ubibona uko nyene none muhe na Abel umva avuga gute bazi Abel sinkeneye ko tuganira ibya Fanny Fanny sinkeneye ko tuganira ibya Abel tuganire jewe tuganire ivyanje yese ariko nizere ko takibazo gihari dufate ko takibazo gihari nta kibazo gihari ko je vyombabaza oya cyane nakubaje ikibazo kimwe mbega mwebwe muri ko muriyumvira ko bankana mwosanga batankana mwosanga arabagenzi naho ariko kibazo mwosanga ko badutegurira igisasa ahubwo bagira ko filme ubunyene gushika barira kubaga bakarera no kuri kamera Abel akavuga ati ngo birashobora ngo umupasteri ngo like ibintu birefu bajya abantu mugabo bajya abantu bakinyi bamareresi genda batinya ku maskendo umwege ubu nyagize skendo ya Abel bari fire mariage tera Abel turayikora bibi mwe dodo mwe like ariko nizere ko mubikora mu nzira nziza ko urabona ko monde ya filme abantu bayikunda cyane kandi nawo bishika muri iyo nzira ariko urabona ko abantu batadeye ukigoma kubakurikirana
Yego. Biragize icyo bifasha sibyo none. Igese ariko kuri ndi ruhande like ni ibikorwa byinshi tugiye kubona vya Dodo natashimye kutubwira neza ivyerekeye kukibiba like ariko tuzoyibona sibyo none Dodo. Roseze niho izosohoka. Ariko twashitse tubwire basi nakakosime basi kukibiba Fanny na Abel bashwana. Oye. Kare kuko turabonayo Abel hagati hari inyuma ujya mukobwa nimba ari Fanny nimba ari inde. Oya. Dodo agiye guhuza Fanny na Abel tuvuge gute muri film imwe. Oya. Oya singiye kuba. Ujya mukobwa yari inyuma yitwa gute? Ni Fanny? Oya. Yitwa Grace. Grace. Je nibeje ko ari Fanny we. Ko bagomba gusanga ko bagomba gusa. Kari muri film Fanny ari? Oya ntarimo. Kuri kutashizemo Fanny. Ari nakubwiye. Fanny ari muka ari karakora nawe. Na Abel ariko arakora ariko. Abel ashaka kuba ari karakora mugabo akaba afise umwanya si kuvuga ko Fanny atakinye muri film yanje ngo nuko twankana nta mwanya afise ariko arakora cyane ego barayimusavye canke we ntiwigize umwiyumvira siniriwe ndamusaba ko narabona ko atamwanya afise ariko nizere ko film izo imeze neza cyane gose kandi apana bya film zishiriza hagati saison ya mbere ikahera saison ya kabiri twirondera tukabura ni episode sivyo uko abafana bazogenda baradusaba ibikurikiye ubu ndi kukazi kabisa je nkunda bakora kandi umukuru w'igihugu cyacu tugati ni mukore dushikane mu Burundi bwacu ko bazokuba bansa bati bandanye nagiye kuri page dukore kwereka tubabane bwe dukore dushikane natwe bakunda ivyi wacu nabonye sibyo none kwereka tuma dukurikirana ivyabo dukore nabene bakurikirana ivyacu sibyo none Dodo egesi Dodo akubwira ati rero ni filme yiwe itariki 16 sibyo none Dodo kesi muzo isanga kuri Gateka Films. Genda ugire subscribe bash. Nimba utaragira subscribe kuri Gateka Films ni kuri kwimana urumuheta. Kandi ivyo vyo tuba twangana. Gushika no musi uwihere wandike muri commentaire ati je sindagira subscribe. Je nuko nshanda kumara. Gusa jashaka yuko mugire subscribe mwese kuri channel dufise 100 by'aba subscribe. Nimba bishoboka mwese mugire subscribe kuri channel ya Gateka Films. Je nega dot. Cyane. Yes no twavuganye byinshi. Ndagushimire cyane. Nanje ndabashimire cyane. Ariko je mora nkunda kenshi nje kuraba mama alakanyereke n'utwana twe basi. Bari kwishure Benish. Yo ntungire we. Biga hehe? Biga Gilsha School. Yo biratisa we gusonzo n'ubusi nyanda turamutse. Uzoze. Gusa kajya gamu twara kuri TV we. Kajya rero kari no muri film. Ntumbwire. Ingesera sigara afise rero. Abacteur principal basigaye bakora mu muryango bimwe bya Fanny na Abel. Abakinyi famille yose iri muri filme za. Kararenge. Karakuryohera. Karabizi no. Ntumbwire. Cheka bikara karabyonse. Bose azoguma ndaza ama commentaire zari menshi. Kajya. Kaya gahungu. Kandi karabona ko kari serie we. Yes, twizere ko bizogenda neza cyane Fanny nzenya Dodo. Ego, bizogenda neza. Yes, rero genda kuri YouTube ya Gateka Films ugire subscribe kandi ibikorwa byiwe byose nimba utaragira commentaire ugire commentaire hose ugumugira commentaire kugira ngo ibikorwa byiwe bashimye nuvuga kuba recommend bisirikire mu kuko do plus umuntu agira commentaire cyangwa like cyangwa agira partage bituma YouTube yawe na umuntu atabaragira subscribe bimuca imbere akabibona ku ngufu sibyo none ka yego yes none giki ugira abantu muri rusange n'abasanzwe bakunda monde ya film ga Dodo cyo ndabwira nuko ndabakunda cyane kigira kabiri nuko bakunda ibikorwa byacu bakumva ko ibikorwa by'abarundi ari ibikorwa d'abord n'abarundi babanza bakunda ivy'iwabo imbere yuko bakunda ivy'abandi babanza mva ko bakunda ibikorwa byacu kuko turi ku kazi kuko tubazanira bishasha sinzi ko bibona Benish muko murakora vraiment nukuri abakinyi b'amasinema bari ku kazi nta numwe yicaye turiko turakora ubu nta muntu yovuga ngo ararambiwe ngo arabuze icara ku YouTube wa mwanya wo kujya kuraba bimwe by'abanyarwanda by'abanigeria by'abatanzania hariho bishasha bikuma biza by'abarundi kwe kugenda kuraba ibindi banzo turabe na cyane umva rero mpamagarira abantu gukunda ibikorwa byacu bumve bavyishimiye kuko turiko turakora kandi turiko dukora ibintu biryoshye muteze imbere kandi igihugu cyacu duteze ni ego yes twibutsa novuga imbuga ngurukana bumenyi zawe Facebook hamwe na Instagram n'ivyo batubwiye yitwa gute Instagram ni Dodo Fashion hama Facebook nayo ndayize Donat Facebook ya compte cyangwa page na byose okay yes musange kuri zo mbuga ngurukana bumenyi kuri page ni Dodo Fashion like ivyo bavyize bakondikiye kuri page uragira ibintu bya fashion kandi wewe yego ugira ibintu bimeze gute ga Dodo
uradandaza en fait jewe ikintu nabonye abakinyi b'amareresi jeje ndabakunda cyane afite muri tujya duke baronka bace bagerageza mu kudusabikanya n'abarundi muri rusangi mu gutanga ya message mu gukora vya bikorwa like vy'amafilm sinyo nega dodo yes kuko dodo uno munsi agira fashion ariko aronse naga 20000 ka abonisha kakanzenya acagazana muri film ariko abakeneye n'ibihumbi ijana biza kongereza sinyo nega dodo muze muragira rero akari mikashe kiwe kari kuri page iyo sivyo none anacheka dodo sivyo nega dodo bari mikashe nkiri urayishira ko bazi kuko abantu baba bakeneye kurunga kuri mikashe ubisiga byoroha ibaze kandi turagira na live uvugana n'abantu cyane kuri telefone ugira live turavugana nabo bateramisha kuko biroroha cyane sivyo none kuko bashaka baze barakubona ibyo urakora ugira ibintu rero bibenze gute udandaza ibintu bimeze gute ndadaza impuzu z'aba mama n'abigeme nkakotesha n'ibintu by'imvutano amakanzu y'abageni urumva abigeme bagire mariage murahawe ikaze abamama mushaka kwambara mukabegwa Dodo fashion ibiri Dodo fashion arabikora neza cyane kandi ndakwibutsa ariko na Abel ni Abel macreme glass Fanny nawe menga ni impuzu nawe nyene menga ndazi impuzu ni afite bibazi gusanganya mu irafete bafise ibikogwa ntibicara ibintu byose baguma bakora kandi nivyo vyiza cyane utwibutsa adresse yawe umuntu yo yifuza kugorana uvuga izo mpuzu yo gusanganya Nkorera Paris 3e étage numéro 109 ariko akanimero bazogasanga kuri page akanimero ndashaka gata ubu ndafashe ndashaka Jera ringira dawe duhesha nimero yo gusa ava kugatanga iyi nimero bashi nimero y'akazi kuko turazi neza yuko twe abarundi dukunda black kandi turakunda joke cyane byose kuvuga murabizi ngoreje imvuga mbabarira amatwi umuntu azo kwandikira dodo ibintu biri muri akazi cyangwa ibintu byose dodo je sinzi ko azokwishura nimero y'akazi ngira ntange nuko hariho umuntu ashobora kubona ko ndandaza none nzomutora gute yaba hari ku nimero ya telefone yakuca ndamutelefona umva rero business cyituma ntanga itange iyo nimero duhe nimero y'akazi rero ni 71 131 508 subiriremwo 71 131 508 iyi nimero ndazi ko iza kwakira beza n'ababi ariko nta kundi tuko tubahereza ibintu vyiza tuhereza abantu bose byo none abeza n'ababi bose nta kibazo ndabakira kandi nkamenye ko numvugana nabo wow je ntaco bitwaye kabisa umuntu wese menye ko ntumuganiriza ukamenya ko umwitwarako uraciye ubwenge vlog kandi wubahwe iyi nimero y'akazi mushaka kuntelefona ntimundonke ugasanga murambuze murashaka gusiga message ni benshi igituma iyi nimero ndayitanze n'abantu benshi bahora baza kunshorera ntabazi muga kubera mba natanze nimero ya telefone kuko kuri YouTube yanje hariho agapublicité kariko kibikorwa byanje kenshi niho bahora bakunda gukura inimero yanje yawe ya telefone kabisa rero abantu benshi barakunda kuza ntabazi baje gushorera rero niyo mpamvu nimero yanje ndi obligé kuyitanga kugira uwifuza kwambara neza uwifuza kwambara imvutano nziza wifuza kugira ubugeni akambara ikanzu nziza wifuza kugutirira wifuza kunerera filime zigende neza wese ntambuye tugure kamera tugure micro petit frère hari yambara akabutura keza voilà dodo ndagushimira kuri kwimana ndaje ndabashimira cyane yes ndakubajije ibibazo byinshi ariko shaka umbwira ibibazo bibiri mu byo nakubajije byose ibibazo bibiri mu byo wambajije icyagumye mu mutwe ni cya kamera bakubwira ati kwera umuntu wese aratuca ababaye wasabiye kamera ikindi kibazo wambajije cyagumyemo kandi kuri iki none baguma bakimbaza ni cya Abel na Fanny egusha cyo kintu ariko urumva ko ari kibazo abantu bose kwa kikubazawe harumva ko bibabaje turekane navyo reka turindire tubishire maboko y'Imana ngira bizogenda neza cyane kandi bagenda abakozi b'Imana ndazi bazovyumvikana bizogenda neza sivyo none ga Dodo gese rero tuzosubira rero nawe gutaha turi kumwe na Dodo genda kuri YouTube Gateka Films ngumashaka ayivugire kugira je mavasanga navuze Gacika Films cyangwa nkavugane ni Gateka Films kandi ariko Z menga tange S mumpera ariko S Gateka Films umva ni Gateka ariko amafilme menshi cyane kuri YouTube yiwe ugire subscribe ibasha kandi ugire like na share kugira ngo ibikorwa byiwe bashe kumenyekana no vuga mu bantu bose asunzwe bakunda filme zo barusha ibikorwa by'abarundi kuko ubunyi abarundi baba mu mahanga baba mu Burundi basigaye bafise ikintu cyo gukunda ibikorwa byabo cyane cyane no gushigikira abarundi kuko kare bavuga ati ngo abarundi n'ibinebwe ni bakora ariko ubunyi murakora vuga muri byose bivuga Dodo
cyane gose ndagushimiye kandi yego nanje ndabashimiye cyane mwakoze kubana nanje kandi byagenze neza kandi nawe cyo twemereye ugiye guhuza Fanny na Abel turatse ko bizogenda neza cyane tuzosubira rero mugira subscribe tugire bayiriro basi